izo Burundi les officiers muri mwiterambere donc vive donc kandi mwakoze kumpamagara n'ukuri kuja imbere yanyu vive umuntu yumva icyo cyumviro la création de l'institut supérieur de cadre métier murakoze natwe je nagize science économique et administrative principalement les cours twazigira muri faculté d'économie kwigana na muri faculté d'économie kuri université niyo twagenda principalement niyo twazigira to sauf quelques cours twari turonse de professeurs vacataires baraza ngaha c'était dur twama mwibarabara itukoso kati kwanana na cours militaire nzi ko ari ukibikimeze ubu twagira cours militaire mu gitondo twiruka tugira ku mugoroba tugwe kadukubita katwirukana twagira avec nama vacances make muci twagira mashamba kwezi ameza ngahe nke twuguruye ya formation sinzi ko muzigira commando 3 mois nitwe twayuguruye igitego tweje iskam 3 mois ngo bagomba kudukuramwe ibintu abandi la 11e promotion la 10e promotion abari ngaha bari 12 bari bagira baheze efa ara propose ce que murashobora kwemera mugatangurana naba ils ont accepté ko dutangurana bishasha nibarya mubona ba colonel byayo ba muhisi ba Siro ndayirukiye nibe menga nabajije abari ngaha menga hasike batatuka andi ba ari tabyimana tangurana rero la formation yari imeze gute science fondamentale kumbe harura amakaze principalement le professeur Teris abari barasokro kita professeur libre baba permanent muga abandi bari kubera bari bake bagenda kwiga kuri NS niho hari professeur NS niyo baje kwiga kuru iyo batari disponible nivyo rero mwakoze murumva rengana ko binovuga nti twarahombye cyane kutaja tabandanye formation yo mu Birigi yani mwe kwikomera amashi murabona sinza abo tugeze ko turi kuri combien centième promotion ubu 54 murumva bongo amaze gusohoka des intellectuels murabazi benshi des docteurs de akwisi yose ngira ngo nitwe tugize Burundi les officiers muri mwiterambere donc vive donc kandi mwakoze kumpamagara n'ukuri kuja imbere yanyu vive umuntu yumva icyo cyumviro la création de l'institut supérieur de cadre métier murakoze ibigiye kurangurwa mbega ibimaze kurangurwa byo nibimeze gute murakoze je nitwa Colonel Hamenyimana Gerard oje ndongoye kaminuza ya gisirikare SCAM ndindi hariwe SCAM uje kugurura ubunyene abyinshi turarangura mugabo kizorangurwamo ni ivyigwa y'amasiyansi baraza bakavuga ama nivyo bya culturel ama n'inkino rero mbere yuko twugurura ishuri umwaka w'ishuri itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu murakoze ari byaranguse binibi kaminuza SCAM kuva itanguye byangutse ni byinshi ko nk'ubu twinjije umugwi ugera 54 duharuye bamaze guca ngaha baje ngaha 24,800 numva se barize ikigo bitandukanye kuko bari babwiye abanya baravuga byinshi by'ibice byose bigize igihugu nibigize igisoda bose baravyiza bagiye baraca ngaha naho turasigaranye abashika amajana 8 bakiriko barakurikirana ivyigwa baza baraheza ku mwaka ku mwaka mbega imigambi yakazoza ni yahe
bwa mbere hoho kwigisha biragora, haraba mu ivyoroha n'ibigora, haraho bishika ugasanga uburyo buratevye kuboneka, ugasanga yagiye biragora n'abandi natwe byaraduciye ko ya politiki, ugasanga haraba badashoboye guheza, baratangwe mugo ntibaheze. Imigambi dufitiye ishuri isanzwe, ishuri ni kaminuza nyene, si umugambi kujana n'igihugu, mbona akazoza y'igihugu natwe tukayikoramo mu byo tujejwe umutekano, kuko n'abakora ibindi bakora ku mutekano wamaze kuboneka. Ibyo turiko turakorana rero ni n'umugambi w'igihugu, twe twisunze ivyigwa by'ubushakashatsi mwana bibonye bugezweho, kuko ubushakashatsi burahinduka, ko isikama yatanguye bumeze siko bukimeze, rero tuje tujana n'ibihe.